cyane. Uyu munsi rero wacu wa mbere tugiye kurabira hamwe icigwa c'amagufa agize umuntu. Nico mu gifaransa bitwa ostéologie. Ostéologie ni étude des os. Les os sont l'ensemble des structures rigides du corps. Rero uyu umunsi wa mbere kuri ishene yacu shasha tugiye kurabira hamwe icigwa c'amagufa. Rero amagufa twovuga umubiri w'umuntu ugizwe n'amagufa 206. Nguga l'homme est composé par 206 os. Rero uyu munsi wa mbere tugiye kurabira hamwe ayo magufa agiye atandukanye. Rero dufise amagufa maremare ayo bitwa des os longs, dufise amagufa twovuga afyase mu rurimi rw'ikirundi ayo bitwa os plat, dufise n'amagufa mato bitwa os court. Amagufa mato dusanga ngaha mu kuboko. Dore nibyo tugiye kurabira hamwe uyu munsi. Murahawe ikaze cyane. Ikigwa cyacu cy'uyu munsi dutanguriye ko ni ostéologie. Tugire turabire hamwe aya magufa agize umuntu. Dufise iki nico bitwa squelette canke ni ensemble y'amagufa twitwa squelette. Rero dufise squelette axiale tukagira na squelette appendiculaire. Squelette axiale igizwe n'amagufa yo mu mutwe hamwe n'amagufa ya rotron. Turaza kubirabira hamwe. Rero na squelette appendiculaire igizwe n'aya magufa y'amaboko n'amagufa y'amaguru. Icyo bitwa membre inférieur na membre zini membre inférieur, izi nazo ni membre supérieur. Rero tugiye guhera kuri squelette axiale. Rero squelette axiale igizwe n'amagufa yo mu mutwe hamwe n'amagufa ya rotron. Mu mutwe rero dusanga umutwe ugabuye mu bipande bibiri. Hariho la voûte crânienne et les os faciaux. Nguvuga amagufa yo mu maso hamwe n'amagufa akingiye umutwe. Rero mu mutwe tuza gusangayo amagufa agera ku 8. Ayo magufa rero 8 afise amazina. Uravye neza umenga mu mutwe dufise igufa rimwe ariko n'amagufa 8 afatanye. Ico bitwa rero articulation fixe. Ko dufise articulation menshi. Rero articulation iri mobile nk'iyo nako ni articulation mobile. Hariho na articulation semi-mobile iyo mu giti cy'umugongo. Iyi namuga mu mutwe ni articulation fixe kuko umutwe nturi bunyiganze mu ngiro gusa mu kuboko nako biri mobile. Biruka iyi ni articulation iri mobile. Rero tugiye kuri amagufa agize umutwe. Rero aya magufa yo mu mutwe akingira cerveau yacu, agakingira meninge, agakingira ibintu bituma tubona, ibintu bituma twumva. Rero ayo magufa twavuga nk'iryambere ringana n'amagufa 8 afatanye. Rero hariyo os frontal ni itangura, hagasubira 2 os parietales ziri ngaha, ayimiri ngaha yindi ngaha, hagasubira izi 2 os temporales. Hariho na os phénoïde iri entre ya os frontal hamwe na os temporal, niyo bitwa os phénoïde. Turafise rero n'iyindi os iri nyuma bitwa os occipital iri ngaha iyi. Turafise n'iyindi os igira 8 bitwa os ethmoïde, ari os le plus profond. Iri complexe ntushobora kuyibona ibintu indani, niyo bitwa os ethmoïde. Rero hariho na les os faciaux, amagufa yo mu maso, kandi uko ayo magufa yawe apanze n'isura yawe ni kuyipanze. Nubwo niba isura yawe imeze uko nuko amagufa yawe mu maso apanze uko nyene. Rero amagufa hariho amamandibile, os dine, rini ryagufa ry'izuru riri ngaha bitwa os propre dine. Hariho amamandibile, amamaxille, n'amagufa agera kuri 4 ari mu maso. Rero ayo niyo magufa agize umutwe wacu. Rero muri ya squelette axiale nyene hariho kuko squelette axiale twabonye ko ifise 2 parties, 2 régions, la tête hamwe na le tronc. La tête rero turayimejeje tugiye kuri le tronc. Uvuga rero le tronc est composé par les os de la cage thoracique et les os de la colonne vertébrale. Ariyo mu kwindi tuvuga igiti cy'umugongo, igiti cy'umugongo. Hama izindi zambavu cyangwa twavuga cage thoracique. Rero tugiye kurabira hamwe le tronc. Le tronc igizwe rero n'aya magufa y'igiti cy'umugongo hamwe n'aya magufa ya cage thoracique. Rero duhere kuri aya magufa ya cage thoracique. Cage thoracique rero igikorwa cya mbere cyayo irakingira amaviscere. Amaviscere n'ubwo twavuga amapumo, umutima n'amaveso. Nk'ikintu iyo bagukubise nk'ingumu ngaha hako coshikiriye mu mapumo direct. Aya izimbavu mu rurimi rw'ikirundi zica zikingira
y'amapumo yacu, zigakingira n'umutima n'amaveso atwara amaraso. Rero iyi cage thoracique igikorwa cayo est de protéger les viscères, par exemple les poumons, le cœur et les vaisseaux sanguins. Rero iyi cage thoracique yacu igizwe n'iki? Igizwe n'iri gufa twitwa sternum, ikagirwa n'izi côtes arizo twakwitwa imbavu, icyo rero arizo bitwa rero les vraies côtes qui sont rattachées directement au sternum. Hariho n'izindi twitwa fausse côte, zozo zimanza zikagira cartilage come, zikamanza zikaja kuri cartilage costale come, hama zikabona kuja kwihorera kuri sternum. Izo zitwa fausse côte, nazo ni zitatu. Hariho na vraie côte ziza directement kuri sternum, nazo ni indwi, izo bitwa c'est vraie côte. Turafise n'izindi côte flottante, ni zibiri de côte flottante, ni zimubona ngaha, zozo ntizigira ziza ngaha kuri sternum, zozo ziraflota ziguma zireremba nyene mu nda uko nyene, izo bitwa de flotte flottante, ni deux paires, izo ngaha n'inzi zirino, rero bazitwa bazita côte flottante. Rero nico twovuga. Turafise n'izindi ziri n'inyuma arizo bitwa les vertèbres thoraciques, nazo ni os de la cage thoracique. Rero iyi niyo twovuga la cage thoracique. Tugire ku yindi parti ya rotron ariyo bitwa épine dorsale canke colonne vertébrale. Rero iyi colonne vertébrale igizwe n'amagufa novuga 33, nayo agabuwe mu maregion atanu. N'amagufa yose hamwe 33 yaharuye, gusa ari subdivisé en 5 régions. Turafise rero bitwa région cervicale, région thoracique mu giti cy'umugongo yo muri thorax. Turafise na région lombaire iyi hamwe na région sacrée hamwe na région coxygène. Izo rero nizo région zigize colonne vertébrale. Rero iyi région cervicale ifise amavertèbre 7, iyi région thoracique ifise amavertèbre 12, iyi vertèbre lombaire ifise amavertèbre 5, iyi région sacrée ifise vertèbre 5, iyi région coxygène ifise amavertèbre 4, yose hamwe rero n'amavertèbre 33. Rero iyi colonne vertébrale ifise igikorwa kirekire kubera niyo ifashe umutwe. Ukurana iyi colonne vertébrale tuyikuyeko umutwe woca ukoroka. Kandi ikindi kintu nyamukuru nuko muri iyi colonne vertébrale ariho dufise muri iyi colonne vertébrale niho hari moelle épinière. Rero iyi colonne vertébrale ifise articulation semi-mobile kubera iki? Urumva iri mobile muga si mobile complete, nkuko twabonye ngaha ino muri mu kuboko. Urana ko kuboko kuzunguruka gose, gusa igiti cy'umugongo urashobora kunama gusa ntushobora kunama ngo shike hariya. Icyo gituma cyitwa articulation semi-mobile kubera si mobile yuzuye neza. Rero muri igiti cy'umugongo hari ubuntu bitwa ama disque intervertebral. Izi disque intervertebral nizo zituma haba iyo articulation, ama disque intervertebral, kandi atuma amagufa adafatana, ko idisque intervertebral tuyikuyeko iri gufa byosha bigongana n'iri. Nibyo rero bikunda kuba ku bantu bashaje, usanga iyi disque intervertebral yashaje, usanga amagufa arafatana, kuko umuntu akura niko n'aya madisque atera asaza. Rero izi disque intervertebral zifise igikorwa kinini cyane, kuko zituma amagufa atagongana. Rero twabonye ko kandi no muri iki giti cy'umugongo ariho hari moelle épinière, kandi n'amaserire sange menshi abasoprete muri iki giti cy'umugongo nyine. Kandi igiti cy'umugongo gituma haba fixation ya crâne, kuko tugikuye kurana ko crâne itoronka ayihagarara. Rero ayo niyo magufa agize rotron. Icyo rero twavuga kuri squelette axiale, ni ibyo twabonye. Squelette axiale igizwe na la tête hamwe na rotron. Tugere kuri squelette yacu kurikira, squelette appendiculaire.